kuko umusangwa butaka ntugiye ngo yikumira kubera bamuzize ubwoko ntawe vyanditse ntivyanditse mu maso oya ariko we nyene avuga ati kubera nkenye sinoja kwicarana naka kubera nkenye kubera ntasa nawe kubera ntameze nkawe kuko umusangwa butaka nawe afise amahera ntakibakiri umusangwa butaka niko bacayivuka mu Barundi katakira umusangwa butaka muri ico gihe jewe bona koresha narabahamagara ndabahamagaye hewe bakaza bakanyitaba umwigeme wo mu mugamba by'ukuri nk'umuntu yahabaye abagamba kazi bameze gute muri rusange umugamba kazi ameze gute abagamba kazi n'abana beza n'abasirimu n'abana beza n'abasirimu bari open nk'abana y'ubujumbura bavuze ko barakunda kuvuga yuko iyo umuntu ashaka kuvuga yuko uri compliqué avuga ngo ufise ikigamba cinshi cyangwa urungo afise imico nk'ay'abagamba niko ubibona wewe twaca tuvuga ati ubu wabonye ko bikunda gutera imbere uhereye kuri 5 uraruguza urukwavu il faut ko tugera 1000 francs ou 2000 kugira tugure igitungwa kigirwa haruguru ico gitungwa bivaye nico dushaka kugura baca bakotiza amahera huye naco par exemple nk'ubu nabereka ati uvuye ku rukwavu ucuja ku ngurube uvuye ku ngurube uje ku mpene uvuye ku mpene bientôt tuje ku nka abiwacu muraho mumeze neza nizera ko mushima Imana ko natwe dushimana kuri BI ni Gloria Munezero kuri micro nkaba ndi kumwe n'umukenyezi n'umujene fille uno munsi yahisemwo gukorana n'abapfasoni bo mu ntara za ruguru kugira ngo abafashe kwiteza imbere kugira ngo bafashe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme bifatiye kugira bafashe kugwanya les violences basées sur le genre uno musi rero agomba tubwire ingene yahereye ku mafaranga 500 kugira ngo bashobore kwiyungunganya akaduga uno munsi akaba afise abakenyezi mu ntara zitatu z'igihugu no kuvuga Burunga Gitega na Bujumbura atubwire ingene vyagenze atubwire histoire yiwe ingene iciyumviro cavutse agomba tubwire ingene gukorana n'abapfasoni bimeze atubwire ama violence basubisa n'ibindi kugira ngo dushobore kumumenya bikwiye atubwire n'ama challenge ahura nayo naho ubu bigejeje n'ikintu ashobora kuhanura abandi bana nuko rero tumuyikaze kuri miko zacu aturamukiriza abakunzi bacu n'abakunzi biwe hanyuma dushobora kuganira ndaramukije abakunzi ba BI TV badasiba gukurikirana ibiganiro byabo singekeranya kari ibintu byiza cyane ariko ni sawa Claudine umeze neza uramahoro wakoze kuza kugira ngo dushobore kuganira nagomba tubwire Claudine byagenze gute kugira ngo ahitemwe mu bapfasoni bose bari ngaha mu gihugu cacu ahitemwe kuja gutangurana n'abapfasoni bo mu ntara ya Burunga précisément muri Mugamba kuko bwa mbere hari hakiri muri commune Mugamba ubu ni muri commune Matana ko ari kariho hantu yiyumviriye gushinga ishirahamwe urakoze cyane icyambere no gushima ko mwadutumiye muri kino kiganiro hama je nanje ku mazina yanje nitwa Inamuco Claudine nkaba nsanzwe ndongoye ishirahamwe Association des femmes et des filles pour lutter contre les violences basées sur le genre ainsi ari AFFVBG iryo shirahamwe rikaba risanzwe ryigisha ibijanye na changement de mentalité autonomisation des femmes na cyane ku bakenyezi ba mikoro matoya aho bita les femmes vulnérables harimwo abatwa harimwo n'abakobwa bavyariye iwabo ari les mères célibataires hama wambajije ati mbega vyagenze gute kugira ngo ushobore gukorana nabo jewe uko vyagenze sinovuga sinzi ukuntu nabivuga nakuriye ruguru ndi umwana wa ruguru en plus namanutse kwiga i Bujumbura muri secondaire mugabo nahise ikintu cyatuma nsubira ruguru namanutse i Bujumbura nzi yuko i Bujumbura vraiment ari ahantu hatesa iyo ahantu nje muri ville iyo ibintu birebire mugabo entre temps narabona yuko mfise
nahise ukuntu nabona ati mbega ndiko ndaraba abana twakuranye aho abana twakuranye kuko nakuriye kuri centre mugabo nkabona ukuntu bahura n'ibibazo bitandukanye naciye cane mu mavakansi bahura ibibazo bitandukanye mu mavakansi ugasanga batashe muri grande vacances ruguru haba sinzi ko biba bitandukanye ni Bujumbura bacu usanga twebwe ntitwaja gukina wasanga swati warakora udukorwa two mu nzu two muhira hama ukaca ugenda ukaryama vyase ukaja gutemberera abagenzi kuramukanya ibintu vyo ngaho niko ruguru iwacu twavyita muri ico gihe niho rero wacu usanga abana benshi batwaye inda zitandukanye batwaye inda batifuza muri ico gihe ndavuga ati none ugasanga umwana wa 15 ans yatwaye inda muri 8e 9e nkiyumvira ati why umwana atwara inda akiri mutoya kandi afise abavyeyi bose mugabo je nca ndabibona iyo biba kuri umwe sinaba interesse cyane mugabo byabaye ku bana batari bake babagenzi bawe abana hamwe abagenzi hamwe abo twakuranye hamwe abo twiganye kwera nakuriye no muri interna nagiye no muri interna mugabo ndavuga ati bigenda gute none muri vacances tuba tugiye gufasha ibikorwa abavyeyi baca baja muri ivyo sinatahura rero naho muri ico gihe naca mvuga ati manutse kwiga Bujumbura ndaheza amashuri hejeje ishure secondaire ca ndaduga ruguru hari ibintu vyo kugira sport twebwe murasirimutsi wanyu abantu baruguru bagira sport nakunda basket kuko Bujumbura nayikina donc basket iri mu bintu catumye kimotiva kugira ngo ushobore kuvyigisha abandi basket yarandeze yaratuma ntiyumvira ibintu nyene bizarre birebire muga basket yaranyokipa vraiment nkavuga ati wow yarabayeho neza atabindi bintu wiyumvira basket yaranyubatse en plus umukobwa mu Burundi akina basket atari ubu babishuhiye kare wamenga ivyaboneka neza turi mu ntara hagati ho nakanyuma wambaye n'ikabutura yari finale ariko entre temps jewe ncavuga ati ko mbona yuko ari ikintu yanyigishije il faut partager n'abandi bana twakuranye ati peut-être hari ikintu cohinduka niyo rero nashobora niho wacuza nico ciyumviro cyo kugenda kubegeranya abana ndabegeranya abana ntangura kwegeranya abana batoya ndabigisha basket ndabereka yuko uriya muco umenga twoza turawugabanya gato gato tukaja gukina tukisanzura ukavugana n'abandi bana ukumva eske ibibazo bihari n'ivyaye ukamenya yuko kuganira n'umuhungu katari gutwara inda kuganira n'umuhungu kari ibintu bisanzwe kw'ishuri twarigana ahantu hose twaricarana mugabo ukavuga ati none ibi biva kuki niyo nabonye ari bonne education natanguye mugabo bitayeho ngaho ndavuga ati reka turabe ukuntu dushobora kwegeranya abakenyezi muri ico gihe amakana abonye kwari ukuntu abakenyezi bato bato wasanga bamwe bariko barakubitwa n'abagabo ujura umukenyezi ati umugabo kwa naka yashwanye n'umugabo yamwirukanye donc ibintu bitandukanye no kuva ko mu kibano warabibona nabibona mu kibano nkabona ati none ibi bintu byohava gute ibi bintu ariko ababaza ati none nk'ubu wowe uhamagara mu mushinga ntaye wawe akababaza mwoshobora kutubwira ikintu mwapfuye mugabo ntushobore kumva iyo biriko biraba Claudine kugira ngo imbere yuko tubandanya muri iyo ntuzenye turashaka ubanze utubwire mu majambo makeya apa ivyo wonye vyo nukuvuga umuntu ariko aravyumva urumva ni ibintu nuko wari ubayeho nuko wageranije abo bantu nuko mu nyuma wafasha abo bana kugira ngo bashobore kuja hamwe ubigisha mugabo turashaka utubwire umwigeme wo mu mugamba vy'ukuri nk'umuntu yahabaye abagambakazi bameze gute muri rusange umugambakazi ameze gute abagambakazi n'abana beza n'abasirimu n'abana beza n'abasirimu
bari open nk'abana y'Ubujumbura. Bavuze ko barakunda kuvuga yuko iyo umuntu ashaka kuvuga yuko uri compliqué avuga ngo ufise ikigamba cinshi cyangwa ngo afise imico nk'ay'abagamba. Niko ubibona wewe? Nivyo mbona kubera ko je ndi direct, ariko nibaza yuko kuvuga ko ari umugamba ni nko kuvuga yuko ari umubo. Ivyo ni culture burundaise. Culture burundaise barafise ukuntu bashwazisa ama province bakaya difference bivanye n'umuntu uko bakubonye. Baba barashaka kuvuga ati mu mugamba hava abakobwa barebare. Yego ico narebe kuba muremure no kuba compliqué bihuriye. Ndikuza niko ndavuga. Ubwo usanga mu mugamba mugamba genda matana za mukike ziri muri jenda, ariko ni kirya kuntu bavuga ikirundi cinshi. Baravuga ikirundi cinshi bakavuga ikirundi kigoye gutahura. Yego ubundi si ukuba compliqué, abashaka umusigura ido nido. Mugabo ntabakeneye, donc avuze ikirundi nk'ubonye akavuga nk'ijambo kuko usanga ntoritahuye ucumenga riri compliqué. Uyumvira ko ari gituma bavuga ko bari compliqué. Okay, ntaco. Hanyuma no kuvuga yuko wari wiga ngaho i Bujumbura, hanyuma uratubwiye ingene ivyo vyiyumviro vyaje bivuye ku bagenzi bawe bagenda baratwara inda z'indaro, no kuvuga inda batifuje, hanyuma ugasanga nk'iwabo barabirukanye, hanyuma ukabibona ukavuga uti aba bantu none biva kuki bigenda gute ntawo bigisha, hamuhitamo gukora muri iyo way. Mugabo shaka umbwire ide nyamukuru urumva vyaraje uhera kwiyumvira gukura ayo 500, hanyuma kugira ngo utangure gushinga iryo shirahamwe bushiremwo ufatanya abo bavyeyi, hanyuma ufatanye nabo bana muhere ku mafaranga 500, hanyuma mugende muraduga. Navyo vyaje gute? N'umuntu yabikubwiye ati burya ari umuntu aduha imitwe, ariko umuntu aguha imitwe akavuga ati rero shaburyo wenda bone umengo uraciye ubwenge, reka ndaguha imitwe uzogenda ukora ukuntu. Wowe nawe vyagenda warajyanye uravyumvira uvuga ati pourquoi wahereye kuri 500 utavuze igihumbi canke 200 canke ijana? Ni ikibazo ciza cyane kubera ko ni ikibazo bakunda kumbaza kenshi. Bitayeho n'abantu babonye abantu ufise babonye ukuntu abantu banyitaho bakanyitaba si mu ma activité ibintu bitandukanye. Mugabo jewe ikintu novuga niki, jewe nta muntu ya supportinze, jewe ndiko ndanabikora sinabikoze comme sinovuga yuko nabikoze comme projet izogera kure. Nenzi ko urumva iyo duhejeje école secondaire, iyo duhejeje muri secondaire tuba tugiye hariyo umwanya kugira uje muri university. Jewe nabifashe nk'uko umenga shaka kugira occupation, mugabo nkagira occupation ndiko negeranya abantu kugira ngo nibatera imbere ntibazo bari kwatera imbere kubera jewe, ariko baje hamwe. Hari ibintu nashaka kwerimina muri ico gihe kugira bihabe. Mugabo je ndavuga ati okay, aka kanya nimba ari 6 mois nimba ari 1 umwanya nzomara ngaha bivanye nuko nshaka kuza kwiga university cyese ndayiga, ariko anatanda ko nja muri university. Reka tube turegeranya aba bakenyezi bari ngaha, abo bantu bari ko barahura n'ibibazo, abakobwa ariko baravyara, abahungu ku mashuri ndahace ndabereke ati murashaka kumanajinga amahera ya gutya, baguhaye 2000 menya kujya igihumbi ikindi gihumbi ukiri. None wowe wari wabikuye? Je nabigize ko etide, ariko kuva nciga muri secondaire je nibuka yuko mama donc nduze muri vacances je barampa amahera. Bampa amahera nahise rimikaje naca mbika, abambitse jewe nkaguma mbona yuko ejo ushobora gukenera amahera ntajya yose, ejo ndashaka kuyakenera. Mugabo umugambi naciye nigiye ncavuga ati ejo niyo nasaba papa cyangwa mama akayanyima nzoca nikora muri yayandi. Rero ncafata nk'ubampaye nka 10,000 n'imanukiye ya jado poche nkaca njya make andi nkayabika. Swati urashaka kugura akantu muri ville ukagapira kwa mugabo n'amasize yuko n'amafise amahera mbika kuri imigaje kugira ngo shore kuzoheza mfise ikindi kintu. Mugabo entreta nahise vision yo guheza ishuri mfise nka 100,000 n'imiburebure 100,000. Uvuga uti 100,000 ntegeza kuzoheza ishuri? Yego ndayafise, je mfise amahera 100,000 muri rya kantezi. Nabona ati none agaganire mwaka
hanyuma kugira uzoca uyashiraho ayo 100.000 ayo 100.000 nzoca ndaba ikintu ushaka kugura kuko muhira twe dufise inka impene mugabo nawe narumva yuko nkeneye kuvuga she ikintu muhira je citirirwe wewe citirirwe je mama nzohora avuga ngo ico gitungwa ca Claudine gwera guca ngo impene yiwe yavyaye ca inkoko yiwe mugabo namashaka gutunga ikintu muhira badafise no kuvuga yuko we muri wewe byari birimo muga kugira ngo ushobore kugira capacity yo kuja gusensibiliza abantu nuko ubu warabigiriye ivyigwa urumva hari umuntu abazi kuziganya byiwiwe biri mu maraso yiwe mugabo kugira ngo uje kwiyumvira gushinga kusensibiliza abantu sivyo nibaza ko vraiment bitaba biri ibintu vyoroshe kuja gusaba impusha kwishuri kuko uravuga uti ndi naka nashaka kuza gusensibiliza kwishuri kubera kugira ngo abantu bamenye ingene bagirane naravyigiye canke ndafise certificat canke ndafise formation we wari ubifise ico gihe hajya mu bisanzwe ikintu kimwe atari abantu y'ubujumbura ashobora kuba bagorana rugo ntibabagorana je sinzi nibaza yuko yari taravama nibaza yuko ari impano nari mfise muri jewe kuko nta hantu nashika na mistantere ngiye kumusaba ngo asinyire nukuri franchement novuga kari yabaye présence de Dieu navuga ati none niyambaza je ndaza kwishurira mugabo ewana akumva ibintu ndiko ndavuga ni all right ibintu biseriye abantu bakazi ari benshi nese 19 ico gihe jewe mvuye muri salle abantu babihejeje kunyita duhejeje kugira inama naca mpumuka guta wacugenda uriruka ntacyo sinahagara sinaraba hirya no hino oya mugabo menye wumve yuko nayi fierté nabo ewa naridigadiga akavuga ati what ni jewe canke n'undi muntu rero kuba umuleader ntibisaba kuba ufise amafaranga ntibisaba kuba uri ikindi kintu vraiment navuga yuko hari ibintu umuntu ashobora gukora abantu bagatangara moyen nayo yo kuba communica wacu yacibibiye voilà je nkitangura entre temps mama yambwiye ati je no muri association yawe je sinzoza nawe uzombwira iki muganga nkacavuga ati oh je merci ntazoza kubera ko sinoronka ico mvuga ari hari mama kubera waramutinya narumva nyene kumenga mama acavuga ati none ubu ivyo bintu uriko atwigisha babikuye ko okay bya bindi bavuga ngo umuhanuzi ntiyemegwe wabo mugabo umva nabo bantu wigisha barabo mu kibano bari bakuzi barakubona bari banzi mugabo kumenyekana neza naho ni ibintu vyiza bari banzi ntibari banzi nabi ariko barumva yuko ide kuko barambwiye ati twebwe 5 nubwo ari 5 ntidushobora kuyaronka entre temps uko twaciye tubitangura ngaho maze kwigisha abo bana abana bariko baramenyera ivyo vy'amaje kubashira hamwe kwiga kuririmba gutamba utuzi tw'amaje nese imana sinabwiye ngo ni formation nagize nta formation byarakuza mu kunyene urumva afite vibe bana yakuremanye zuko nyene abana barankunda nkaca rero ndabashira hamwe tugavibinga bakaryoherwa hama abavyeyi bakabona yuko menga iyo education ni nziza hama abavyeyi mu kubibasigura nababwiye ati ndabatoye isaha iyi donc twamara 2 heures n'imiburi tumaze umwanya munini twahera 15 heures à 17 heures uwo mwanya wari wo kugira gasport gukina umupira guterana kuko ngaho naciye mfata abana ba 4 ans jusqu'à 17 ans barabakobwa hanini nashaka kwenda donc bakorerana n'abakobwa gusa yego cyane n'abahungu barimo mugabo hanini nibaza ku bakobwa hama barabibona ko ari education nziza hama barabimenyera gahunda rero nshobora ati naorganiza abo bakenyezi sensibilisation ya mbere haje abakenyezi bashika 70 ndababwira uwo mugambi ndabigisha turavugana mugana imaze kuza ndatora maitida mwame nkaza ndababaza nkabaza umwe bivanye nuko ndamubona ugasanga umuntu arafise inzu arafite amatongo manini ariko areka kugira ngo ndashaka umfasha donc ico kintu je sinagitahura ni nk'ibi bintu twabona muri ville ukaza wumva umuntu muri ville mfasha ndagowe ariko kera ruguru ntibakira bijya bintu byo gusaba ubunye barabaye basirimu nabonye basigaye donc abantu
bahari bo mu ntara zo hagati basigaye basaba bien sûr ni ibyo nta umuntu ari muri ville ngaha ariko arasiga muri ville nko muri centre ville no abo bose n'abava haruguru ya centre ville abo umuntu urabona mu musirima bari hasi ni bake vraiment oya urumva rero bisigura yuko ico gihe wewe umaze kuba sensibiliser baraje wakoresheje uburyo bwahe kugira ubabwire baze muri iyo rencontre ya mbere bazi iyo rencontre narafashe ndabwira abakuru y'imitumba ndabwira ati buriya ndashaka gukora igikorwa kimeze uko ndabasigura umugambi wanje hama barawumva hama hajya uribuka yuko na Yezu Kristo inkuru yamenyekanye kubera abakenyezi abakenyezi n'abantu barahanahana amakuru rero nca ndababwira abo tubonanye nkababwira abo duhuye ti jewe umunsi w'imwe turafise inama murashaka kuza mukabwirana n'abandi jewe nakoresha kwari kwaprosha abantu n'abaproshe cane hama nabo bakaca babwirana bagaca abana ego hama baje naho twaca dutangura umugambi bacambye ati twe nta mahera dufise ati rero ayo sense ntidushobora kuyaronka chaque semaine ntireka rero je ndabereka ingene mushobora kuyaronka fata 5 fata ijana rendi ijana kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu donc amajana 5 azoshika wayagize kuko abo baba batayafise wasanga ari babandi baraca ibiraka iki mugabo ugasanga uno munsi baronse ejo babuze mugabo nkaca bambwira ati uyaronse uciye ashira ahantu abavandredi uzoyatora kandi en plus utayazanye nta kibazo ntuzosibe ahubwo uzokwitaba kuko ntitwahuzwa n'inyigisho bambe n'amahera twahuzwa no kwigisha objectif yanje kwari kugira ngo dushobore kurwanya ama violence ku bakobwa no ku bakenyezi tuganire twumve solution dushobora gutora ayo 5 ni hahandi uvuga uti ugiye muri association sigeyo uzagusigayeyo masense kugira yuko hari ikintu abitseye kugira ngo azozaraza ntazo yahebereye byari kugira ngo ashobore no gutuma agaruka yatanguye kuvyara umusaruro ryari ayo mafaranga umusaruro ntiwatevye muri ico gihe no kuvuga ko abo 70 warabatangurana bose bagaca batanga ayo 5 hama muri ico gihe hariho ababibandanije harimo ababihevye ariko ababihevye ntibabaye benshi kuko muri ico gihe nyene muri commune imisozi itandukanye byaciye bikwira baciye bayashinga nashaka kugira ati nimba uva kure si ngombwa nguze shinga hariya wegeranye nawe abandi ubasha kubabwira ibyo hama tugashaka kuza turabagendera tubaha inyigisho hama mu nyuma turatora aba responsable bashaka kubigisha muga entre ngaho ego hama candagira ati umwaka wose uhera turiko dukotiza 5 wambaje ati umusaruro nibuka ko tugabuye hamwe n'inyungu umwe wese yatwaye 23000 umwaka uheze 2023 23000 umwaka uheze rero camvuga ati okay jewe kubwenge Imana yagihereye ntireka ndabahereka ingene dushaka gukora ca ndiyumvira ikindi kintu camvuga ati ntitwoguma kuri 5 kuri aya majana 5 nitwoguma donc naho twayagumako nitwoguma tuyahanahana gutya kuko bayahanahanye hari ibintu byo gutana amahera ukazana intérêt après 3 mois bazanye intérêt nk'ubu twaye 10000 urumva kugira ushikane 10000 ga ntiwaba byoroshe kuba watanga wacuzana intérêt ya 3000 kuvuga waca inyuma y'amezi 3 wacu uri 15000 13000 donc naca ndaharura ncavuga ati aya 5 nubwo twokongereza tukava kuri 5 tuje kuri 1000 francs canke abandi tudashobora kuva kuri 5 tugume kuri 5 naho naca shuri amwo muri 2024 ca ndavuga ati tugiye dutangure tugure ibitungwa amahera yaje gukotiza iyo vendredi bazoca bayahanahana bayaguremwo ibitungwa no kuvuga ko nk'ubunye baca bariha ya 5 nyene na 5 naho bari kubara abantu 70 no kuvuga ni 5 fois 70 yaravamo igitungu ico gihe 35000 urumva ko ari 35000 ayo 35000 havamwo ubutwavu butatu caye bune urumva aho nyene ko abantu baheze no kuvuga ko hacavamwo ubukwavu butatu canke bune mwari muri batanu mu bitungira canke umwe wese mwacamo ntihabamwe injyana ati jewe nije uhera ko ntabagira ubwoba ngo wabatondeka gute kugira ngo umenye ngo ndohera kuri nawe uko nyene liste yabipanze
uko nyene list bipanze par hasard baca bafata je ncarabwira ati list uko nyene cufata ku wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane bikurikirana uko nyene kugira ngo uwinyuma ntagire uwo basimba ngo avuge ati none jewe je hama ikindi twe caciye kifasha ngaho bace babikunda baca bumva ko uwo mugambi ariwo bamwe baraduga kuri 1000 francs abandi kuri 2000 abandi 3000 no kuvuga waciye bapanga ku makategori bivanye n'umwe wese n'uburyo bwiwe nibo nyene bipanga nibo nyene bipanga gusa igitungwa cari kihari gito gwari urukwavu rwa 7000 canke 8000 ico gihe urumva 7000 muri 35 urumva ko haca habamwo abantu batanu urumva chaque semaine baronse ari batanu donc 5 10 20 bararonka par mois no kuvuga ko abantu 200 barashobora kuronka urukwavu ku kwezi hanyuma mu nyuma donc baheze babandi 70 baheze baca bagaruka kuwa mbere bakamwongera iyi oya aho duhejeje ngaho onye turabo kuri abo 70 tuvuye ngaho twace tuvuga toto oya cuva kuri urukwavu kuko nabere uko kuntu twashaka kugira dutere imbere twace tuvuga ati ubu wabonye ko bikunda gutera imbere uhereye kuri 5 uraruguza urukwavu ilfo ko tugera 1000 francs ou 2000 kugira tugure igitungwa kigirwa haruguru ico gitungwa bivaye nico dushaka kugura baca bakotiza amahera huye naco par exemple nk'ubu nabereka ati uvuye ku rukwavu ucuja ku ngurube uvuye ku ngurube uje ku mpene uvuye ku mpene tuje ku nka nuko vyaca bigenda abo byumvise kare bashaka bati twe ntidushaka guhera ku rukwavu reka duhere ku ngurube hari abandi duhere ku mpene duhere gura intama hama kwera harimwo n'abatwa abatwa nabo baca bavuga ati twebwe reka duhere ku nkoko bagahera ku nkoko kugira ngo ushobore kwegeranya abantu nk'abo bose surtout nk'abo bantu baba bavuga ngo nabasangwa butaka batwa sinzi kubo ariko byo bikimeze kera bara abantu bikumira baticara abandi bicaye kandi n'abandi bantu barabakumira warashobora kubice kubatumirira mu nama bakicara n'abandi bapfasoni ngaho nyene ntibitera impari canke bobo wabakoresha inama kwabo wabagira ukwabo nyene mu bisanzwe mwese yuko muri introduction harimo changement de mentalité donc abo bose twabigisha kugira babanze bahindure ivyumviro donc iyo violence twebwe ama violence kugira dushwazise iyo nzira nuko abakenyezi umuntu muri ico gihe harimo abagabo abo bakubita bari muri aya mashirahamwe bakabakubita mugabo kubera ko bavuga ati wewe ugiye ntaco wazanye rero ati kataco nazanye mu nyuma naho ndacavuga ati reka dushiremwo ugira ico utahanye hama nawe nyene abone yuko utagenda kwicara kuyerera kuko yari education turiko turagira naho baca bavuga ati reka tuze turabihana hana umugabo akabona yuko umukenyezi nawe ari karamufasha kuko nivyo twabigisha kuko hari abaca baja kumwe inzoga baja mu bintu bitandukanye umugabo antweta ngaho twara bashobora kubashira hamwe kugira ngo ba contribute mu rugo hama na wa mwana nimba yahevye ishuri nimba wa mwana yashobora kubura ikaye canke ikaramu aronka ikaramu aronka ikaye kandi mama we akabimugurira aho nyene mu gihe nabonye waruri kurambira mugabo abo ba pasoni babatwakaje abasangwa butaka donc warabazana mu bandi cyane gose abasangwa butaka donc naragira une fois par 3 mois nkabahamagara bose association yanje yose ahari hose n'abandi bakenyezi bana batari muri association nkabahamagara tukigishanya mbega twokora iki kugira ngo amaviance haba aveho mbega n'igiki kibitera ariko byinshi n'ubu bihanze ingo nyinshi n'ubukene wasanga nubwo bukene butuma muri ubwo bukene kuko umusangwa butaka ntugiye ngo yikumira kubera bamuzize ubwoko ntawe ntivyanditse mu maso oya ariko we nyene avuga ati kubera nkenye sinoja kwicarana naka kubera nkenye kubera ntasa nawe kubera ntameze nkawe kuko umusangwa butaka nawe afise amahera ntakibakiri umusangwa butaka niko baca bivuga mu Barundi katakira umusangwa butaka muri ico gihe jewe bona koresha narabahamagara
ndabahamagaye hewe bakaza bakanyitaba mugabo naranabagendera aho baba nkabaganiriza kubera ntaco nari mfise ndabaha iyo ndose ikintu nkabashira mugabo ntaco nari mfise ndabaha ariko ikintu ca mbere cashimisha bene gihugu baba basanga butaka baba bose twakorana yari approche yo kubasanga kubatera aho babaye tukaganira nabo bakaba open hama aho basanga butaka maze kubigisha ndabwira ati mwebwe genda mugire ese amahera muzompa jewe ngo ntware ahubwo genda mugire ese murabe ivyo bintu ko bikunda ubu barashinga intaye. Turamaze kumva mu mashirahamwe atandukanye bavuga bati abanyagihugu barabaha ibitungwa canke bakagira n'ivyo bagaca babirya canke bagaca baca kuborerwa ko wari ubivuze bagaca babikoresha nabi canke abashinga ntabe babo muri ayo ma violence nibaza ko hari abashinga ntabe bavuga ko baca badandaza imbuto zabo badandaza ivyo bitungwa vyabo kubera urumva kibacatashe mu rugiwe muri abo bapfasoni bo muri iryo shirahamwe ryawe ntabo vyabayeko hamwe birahaba sinobesha birahaba kuko abantu ntibameze co kimwe ntibatahura co kimwe hariho ababitahana abagabo bagasanga babiriye mugabo turagerageza tukabegera tukabwira yuko bategerezwa kuvyakira iyo bibaye none muca murekera aho nyene mukamubwira ngo nuvyakire canke hariho abantu bashobora kubafasha bakabafasha ku ndazi kwihaniza uwo muntu ashobora kumurira ico gitungwa canke kuko urumva ubundi iyo uzanye ikintu mwubakanye n'umuntu ko ndabizi nuko muba mugisangiye basi mukabigisha nabo bashingana kuko wigishije abapfasoni gusa numva umenga ntibivyo babikwiye kuko bashinga ntaye bagumana ya ma comportement nyene donc mwebwe murigisha nabo bashinga ntaye canke mugafashanya n'abajejwe intwaro kugira ngo babumvishe yuko ivyo bitungwa hari ugitinyirira kuko azi ko uwo mupfasoni wagisangiye n'ishirahamwe atorya ikintu c'ishirahamwe mugabo maze kuba citwa iciwiwe naho bica bigenda gute iyo donc twebwe ikibazo kihari ivyo nivyo biri kiri mu ma challenge yacu kubera ko tuba twifuza kugira nk'ama donc ibi vy'amararo tukabishira hamwe mugabo anatanda yuko tuzobironka anatanda yuko tuzoshika kuri iyo level ko baba barabitwaye muhiri wabo hama twebwe nkahonye hari igihe bishika iyo bishitse twebwe tukwereka yuko tugerezwa kwihangana nk'umufasoni kuko umugabo haraho naho umwigisha kuko iyo abonye yagikuye mu ishirahamwe ntazi ko ariguye personnel kuko agikuye mu ishirahamwe womenya gute ko ariguye mugabo hari iyo voix ukoresha wari umukenyezi kugira ngo ntakirye ntamenye ko ari iwawe donc mubigisha kuba abanyamitwe kugira ngo bareke kubabwira ko ari iwabo bakoresha imitwe bareke kuvuga ko ari iby'iwabo kugira ntibakirye ibitwe tubigisha gusa tubereka donc nakubwiye ko abantu batatahura co kimwe hariho babibubahira n'abandi nabo bashaka gusanga batabibubahira mugabo muri ico gihe twebwe hari abo duhamagaramwo abashingantahe tukabaganiriza nabo tukabereka yuko kuko muri ico gihe mu kugira babareke baje muri amashirahamwe na permission yabo ibirimwo bavuga ati je narakuzanye ego n'ubu kuko apare ya élevage turagira n'ivya agriculture rero ivyo vya agriculture havamo nk'abantu bagira bakavuga ati twebwe turashaka gutanga itongo tugafashanya kuko sinovuye yuko mfise uburyo bwo gusapotinga abantu bose mugabo aho tuba tugeze umushinga ntaye wawe arabibona akavuga ati nta na kimwe ni murime ngaha mwiyungunganye umuntu avyumvise no kuvuga yuko waragerageje niba vyo vyose wabikoze uri umwe sinumva ingene umuntu ivyo bikorwa vyose ufatanije n'amashuri yo ngaho i Bujumbura ufatanije nuko ari ruguru naho wabwiye ko gutoramo aba responsable nta staff nta umuntu aragira staff akavuga ati aba bantu nabo dukorana ibi bikorwa wari usanzwe ufise staff mukorana bagufasha basanzwe baba ngaho nyene canke donc staff bihari kuvuga yuko chaque association ifise abantu 5 personnes bayirongoye chaque groupe bashaki babe 10 bashaki babe 15 bashaki babe 20 donc abo nyene bategezwa kuba aba leader kubera ko je singuma ndahari hama nabo bashaka nabo baraduha amaraport hama natwe tukabikorerako
ubu unye rero ni ukuvuga ko aho twavuze muri commune Matana wavuze ko batanguriye mu gace kiwanyu hama mu nyuma baraduga barabafasoni ba mikoro make tuvuze ngo bafasoni ba mikoro make harimwo abantu baba n'abandi batwara abapasoni babiri imizi sivyo none aba fonctionnaire barimo muri yo shirahamwe giwawe canke nabo barahavuye barazamwo muri yo shirahamwe ryanyu baravuga bati bunatwe twe dushaka kwe kuko urumva wewe yari kugira ngo urwanya babakorerwa bakenyezi n'abigeme mugabo uciye muri iyo nzira yo kubafasha kwiyungunganya kugira bashobore kwiteza imbere abadasubise ayo ma violence canke ibiki nabo bari baratumiriwe kuza mu mashirahamwe yawe canke barajamwo aba fonctionnaire barimo donc twebwe urumva ko twakoranye n'abakenyezi bakiri bato bafite amikoro make donc ngaho onye abantu benshi ntibabitahura tukira kuri ayo 5 ahonye tuvuye kuri abo 70 nta mwaka waheze tutaragira ku bantu nk'amajana 5 gutyo onye rero mu nyuma birakura turaja no mu zindi ntara turashikira turiko turaraba ingene dushobora kuvuga ati bega uburundi turiko turabaho abandi twahereye aho bageze mbega ubundi abarundi kazi bandi bokora uku igihugu nticotera imbere iyo turiko turavuga gutera imbere nuko nkuko igihugu kiba gifise vision nuko natwe dushobora kuba dufise vision kugira ngo ico gihugu iyo mbona y'igihugu tuyigereho nabo bafatanye nabo no kuvuga ati abakenyezi duteye imbere n'abandi batera imbere washitse imwaro gute basi nivyo nani ndiko ndakubwira no kuvuga ko muri Matana wagiyeyo muri ako gace birumvikana mwaro izabubanza na Cibitoke naho wagiye kujayo gute uko vyagenda uko jewe nagenda njayo ibikorwa vyanje ni nkuko onye nawe washaka kumpamagara nuko ufise ahantu wankuye mu bisanzwe nanje barambona ku ma réseaux sociaux abariko apartage donc ibikorwa vyacu uko turiko turakora hama bakatubwira ati mwokorera ngaha mugabo anatanda turavuga ati tugiye gukorera ngaha aha mbega hariyo kaya gute aha bimeze gute hama tugashobora kugenda tugakorana nabo donc dutegerezwa gushika kure ahantu yama ONG canke babantu bashobora kuba bariko barakora ama projet muri ville ahandi badashika hari ibintu bibaza yuko mu mugambi bitabaho ariko bihaba hariho nk'akarorero nk'ivyo vy'ama violence ati abanyabururi muri bururi muri Matana kwa hehe ariko nta hantu hatari ama violence nta hantu hatari abantu bakenye mugabo muri ico gihe ugaca usanga bariko baralokaliza ati par exemple ati mu Kirundo inzara irakunda kuhatera mugabo nta hantu hadatera inzara hose harahabiye inzara mugabo muri ico gihe nanje ncavuga ati reka mbe ndakora hashoboka hama Imana ifashije n'ahandi ndifuza kuhagera hama iyo nzara tukayigwaniriza hamwe twese no kuvuga ko wowe mu nzira yiwawe canke mu ko wari uri kurakora wari kuragerageza gufasha ayo mashirahamwe manini adashobora gushika aho hantu canke atabona exactement ko hariho werekane yuko hari abantu bafise amikoro make naho hantu batashika canke izo ntaro biyumvira ko zitabashikira. Okay, merci. No ikindi kibazo nashaka kukubaza ni iyo umuntu atunze ikintu bujyanye uba wongeyemo amasharge yacu. No kuvuga yuko niba wahora ubayeho urimira abana gusa canke usumira abana gusa ugiye gutunga inka canke impene inkwavu utegezwa kumenya ingene zibaho utegezwa kuzahirira utegezwa kuzivuza zigwaye n'ibindi mbega nta bakenyezi vyaca bigora gusumba bivanye n'ayandi ma responsabilité basanzwe bafise ugasanga biriko birabananira ko bashobora kubifatanya niyo charge yindi yongeyemo et surtout kuvuza iyo zigwaye icambere ireve twongeye amasharge mu yandi mugabo tuba dutanze akazi ku batagafise hari ivyo tuba twongeyemwo hariyo ivyo tuba dukijije ariko anatanda nko korora par exemple twe kugira dufata ubworozi n'uburimyi urumva birafatanya nuko twabereka ati mbega nk'ivyo vy'uburimyi nk'abo bakenyezi ba mikoro make matonya twarabereka kurima imboga narabigisha kurima imboga kurima ibintu bito genre imboga amafruit iki kugira ngo abana
turwanye gufungura nabi. Muri ico gihe nuko utunze urukwavu par exemple urarugaburira ariko ruraguha amase, ruragukonsoma ariko nawe urarukonsoma. Okay. Hanyuma zigwaye amahera yo kuzivuza. Ikindi tuguha urukwavu rumwe ruvyara 12 canke 15 canke 8 iyo ruvyaye inke aba ari 8. Muri ico gihe urumva ko wewe nimba umwana yahora atiga, nimba yahora heba mu gice ca kabiri adafisikaye, ariko ubu ntazosaba guheba. Yabuze uniforme ntazosaba kubura uniforme. Donc muri ivyo tuba turiko turakora dufavoriza abana cane kugira ngo education ntisubire inyuma. Abana ntibahebe amashuri ku bwinshi, hama nabo bakenyezi bagire kwifasha, bagura ico bashaka kuronka. Par exemple nk'umukenyezi wa ruguru ashobora kuba afise umushinga ntahe adakora, mugabo mu mushinga ntahe adakora kwama nawe ari wazana ibintu nuko ategerezwa yuko hariho uwundi muntu ashobora kumufasha. Hama ikindi kintu ruguru baba bafise amatongo manini canke n'ataba ari manini ariko akwiye, mugabo ukaca usanga nta mase afise. Urumva ivyo bintu utegereza kugitunga neza nk'uko kigufasha. Okay. Hanyuma iyo ubishitse hariho umuntu ibitungwa bidakunda, hari uwo vyerera bikabaho, hariho nabo biterera ngo bibeho. Umwana mushumbusha iyo hagize uwo ruca rupfa canke rugwara canke zigahona. Turabashumbusha rimwe na rimwe, ariko benshi ntibikunda kubera ko iyo tuvuze ati urukwavu nuko tuba twabonye ahantu ko zikunda ko haba. Turabashumbusha ariko si benshi, ntibikunda kononekara. No kuvuga ko birakunda kuba. Ni kihe kintu cakugora ubwa mbere ariko ubunye bitakikugora kuko ni wowe turi kumwe? Ubwa mbere ama challenge wahuye nayo ariko ubunye warenganye uvuga uti binye n'ukuri twarabizibukiriye. Ikintu ca mbere cangora kugira ntanguze uwo mugambi vyarangoye kuko aho nagenda ntibanyumva. Hama ikindi vyarangora cane kugira n'abenegihugu babitahure, ntivyaba ari ikintu coroshe, mugabo vyarakunze. Hama ubu ushobora kugenda kwigisha nk'ahandi biba vyoroshe kubera ko mbafise aho nahereye, mbafise base anerekana nkavuga ati hano. Mugabo ama challenge ntabuze nkuko kutunga ibintu ugasanga birapfuye. Numva simba mfise amahera yo kuvuza gutanga y'umuganga kugira ngo bashobore kubikurikirana, ariko tugerageza kwiyungunganya uko nyene tuba turiko turakora. Hanyuma ayo nama challenge ikintu wishimira cyane no munsi uvuga uti nukuri jewe Claudine aho nicaye wicaranye n'abandi bigeme bangana na wewe canke abandi bantu nko kwishuri wambwiye ko ari bugiheza wicaye ikintu wumva umengo uvuga uti I'm proud, niki kintu cari giki? Wow. Ni vyinshi. Donc icambere ndi proud kuri ico nuko kuntu mfise abantu. Icambere ngenda kwa kenyezi ndishima kuba umuterambere uno munsi ashaka kuvuga ati je ndashaka kwigurira inkoko, ndashaka kwigurira impene, ndashaka kubika 1 million. Ubu murageze ko umukenyezi yibika ugasanga afise 1 million akavuga ati je ndafise 1 million yavuye hehe mu kwitunganiriza imigambi kandi n'ijana namuhaye. Wewe uri ngaho warabahaye imitwe gusa, warabafashije kubankada mugabo ukavuga uti ubunye umukenyezi arashobora kuba yoshika ku miliyoni. Bien sûr, ico ni ikintu ca mbere nshima Imana. Hama ikindi kiya kabiri kumva hariho umukenyezi kare yakubitwa mu rugo watari karakubitwa, ariko kare yanagenda agatanga 5 ntagire canke akaja mu bindi bintu ntiyibone, ariko uno munsi yashinga intakavuga ati je ndafise inkwavu, ndafise impene mu rugo zitaha, mu rugo utigeze ubona n'inkwavu ruta n'inkoko n'imbeba, ariko ubu munsi ukafise ibintu bitaha mu rugo. Vraiment ndi proud cyane. Haba ikindi kintu nshaka kuba mvuga ati nk'umwigeme kuba aho ngeze vraiment nshaka kuba mfise abakenyezi bashika 200 barenga mu ntara z'igihugu. Ndavuga yuko nanje ndumva ndishima kuko ntibateze imbere jewe, ariko ukuntu societe communauté bariko barahinduka na cane cane abakenyezi bagahinduka bakavuga ati twebwe jewe umukenyezi ndashaka kurima, ndashaka kubaka, ndashaka kugura impere, kugura inka, kugura
ata umugabo amufashije mugabo akabona yuko umukenyezi nawe afise agaciro mu rugo afise agaciro mu rugo aho makavuga ati jewe ndashobora guhangana n'ubukene nkawo mu boss nyarize ntize bigaca abana nkabigisha vraiment ico ni ikintu shimye Imana cyane ayo ma violence yaragabanutse none watubwiye yuko kare hari ama violence no kuvuga ko no muntu mbere ni zishiramo ijya uko giye ni lutter contre les violences basées sur le genre ayo ma violence yaragabanutse b'abigeme batwara inda z'indaro baragabanutse byaraheze bimeze gute bisanzwe je sinovuga yuko ntivyaheze complètement ariko biri ku musozi ndavuga aho nahereye gushwa no munsi ndashima aho bigeze kubera ko nimba twaratanguranye n'umukobwa avyaye kabisha gatatu canke rimwe uno munsi arabona umusaruro uno munsi wabo baramubona ntibamubona nk'umukobwa yavyaye gutyo onye yagize ibibazo biri ahubwo bamubona nk'umuntu afasha abandi ariko aratera imbere kandi agafasha n'umuryango hama kandi aba bakobwa nk'icambere ubu barabona ati jewe indoto zanje ntizahagaze oya ntizahagaze ariko zirabandanya ubunye kuba navyaye nibisigura yuko ncamye indoto zanje ahubwo ndashaka kuzikora kuko entreta ngaho onye turabigisha ibijanye na informatique ibijanye na couture ariyo na ministère yadufashe turabaha amamashine ibijanye na couture ndafise abandi bantu turiko turagira ama formation na ceshane mères batere abakobwa bahejeje amashuri batagira akazi kugira ngo nabo bashobore kugira kwiyungunganya ico ni ikintu kindi cambere tuba turiko turabona kiko kirinduka hama ikindi ubunye nta kuvuga ngo hariho umuterambere hariho uyu n'uyu ariko bose babona yuko bari hamwe kandi nawe ico ashoboye uyu hari umuterambere ico ashoboye umututsi kadadashoboye cyangwa umudukazi adashoboye ariko bakumva yuko atabwoko buhari bose bari bariko barakora kugira ngo bose dufise imboni hanyuma vision y'ishirahamwe ryawe ni yihe ni kihe kintu ushaka kubashikana he ushaka uvuga uti jewe umunsi umwe peut-être nzokwivanamwo mveyo ndababisire bakore nje mu bindi wowe ubwiwawe ubona ari byo uzobandanyamwo ushaka gushika he ubwiwawe personnellement hamwe n'iryo shirahamwe ushaka kurishikana donc navuga yuko hanini appareil wanje nuko byose byavuye muri jewe c'est vrai mugabo turi hamwe twese byose birashoboka icambere nuko association yanje nifuza yo kwigera muri zo ntara zitatu nifuza yuko bientôt ninjira mu manuko mu burengero mu buseruko hose bakaba ariko akora uwo mugambi no mu buraruko nka uwo mugambi bakaba ariko barawukora hama kandi atamukinye vision hambere nuko atamukenyezi muto muto yitwa ngo ni muto muto wa mikoromaki umwirimizi canke byose cyane cyane umukenyezi izina mukenyezi yuko atobagisegerereza atobagisabiriza atoba vraiment yifuza ikintu ngo akibure kubera ngo n'uburyo buke ariko akora amaboko mu mpuzu no gusensibiliza kwigisha kugira ngo abakenyezi bahindura ivyiyumviro n'abakobwa na cyane cyane kugira bahindura ivyiyumviro bamenye yuko umukenyezi atari wo kuvyara gusa ahubwo umukenyezi ari ufasha nkuko umufasha we nkuko bavyita ngo bavyita iminwe iryo inyuranye niko babivuga ngira iryo inyuranye mugabo na no gufashanya kugira bafashanye umugabo ntamenye yuko yagukuye muhera kugira gutware uze kugira ivyo yarondeye gusa ariko umenye nawe kutegeza kugira agacontribution n'imiburiburi ushobora gufasha nuvuye ngo ni education abana ubunye nta mwana vraiment kuva na kera umwana yamaye konta kuri mama araraba ati mbega mama yazanye iki mbega mama arika akora gute niyo yabona uri kurarondera azoca avuga ati je navyize kuri mama cyane gose nuko nyene hama wewe nawe uri gukora gute kugira ngo ugere kuri ivyo wifuza icyo ndiko ndakora no kuvuga yuko ndiga nkagira ama recherche kugira ngo ndabe ivyo bintu ko bikunda hama nkabandanya kurondera ati mbega iyindi moye ni yahe yoshaka
kugira dutere imbere vuba kugira ngo vision 2040 2060 cishike ko muri 2030 donc iriya myaka ya 2040 2060 tuyishikemwo dufise iyindi mbona twarayimaze muri 2030 nuko muri ico gihe jewe vision ari uko umukenyezi ashobora gutera imbere ndabishizemo inguvu ndabishizemo ubwenge urafite abafatanyabikorwa abapartenaire mukorana abapartenaire nta partenaire mfise nta nabo wifuza abapartenaire kubifuza twebwe ntidurondera abapartenaire kugira badufashe like baduha ama materiel twebwe baza babonye ibikorwa tumaze gukora hariho donc abajene bariko barakora ama projet atandukanye ariko badashobora kuransa le projet batanuze umuntu ashaka kuba supporting mugabo jewe sindi kundarondera umu partenaire kugira ngo amfashe like ampa ibintu antware ahubwo nuko twebwe nk'ikintu twavuga dukeneye ama formation y'iki ahubwo twe duhamagara cyane abantu baze barabe aho tugeze aho twavuye naho tugeze kugira ngo bishobotse ko dukora na sava bidakunze naho mugabo ikintu kigaragara cyane twebwe nuko tumaze kuba tuvuga tuti twaragize pa ya mbere donc mwe mukeneye umuntu aza kubafasha donc ntabahere ntavuge ngo ahereye ngo kunango ngo kuri zero mwe mwarateye intambwe naza bafashe gutera izindi ntambwe mufatanye nabo mu banda dufashanye nabo batera intambwe twese dutera intambwe muterane intambwe nagomba kubwira ngo ugire ikintu usavye urumva wowe ntaco uri kurasaba sinzi ko hari ico noba nibakiye kukubaza mugabo nibaza yuko imbere yuko turangiza ikiganiro nashaka ndakubaza utubazo dukeya dusanzwe two kuri wewe no kuvuga twiwawe personnel umuntu wese arafise wo bavuze ati umwana yigira kuri mama wiwe arabona ko akora ari umubatante canke ariki wewe mama wawe n'umuntu nawe yari yakora cyane ufise abavyeyi bose wakuze umerewe gute mu bwana bwe hari umuntu agira ati je nukuri naronse enfance igoye iri difficile nico gituma ibyiyumviro byaje kuko nabona yuko nakuze mfise mbuzi ibini ariko rero nundi avuga ati jewe ntavyo ntabuze sinzi ngene byageze we nawe wari mu mugwi yuwe jewe ntaco nabuze vraiment ntaco nabuze nahise mama nahise papa jusqu'à maintenant hama amashuri yose nayize aho nashaka nize aho nashaka kandi heza hama ikintu cisha ugwaruka donc jewe ndavyumvira hari igihe bisika mugabo nkavuga ati none kweri iki nari umuherezi muhira ariko ngaca navuga ati none ibintu vyaje gute mugabo mama yaransapotinze ibyo byose nakora abavyeyi banje baransapotinze bavukanye baransapotinze kunsapotinga no kuvuga iki barantera intege bakaguha n'uburyo yasamira yawe iyo wumva se wagumye ugendagenda ko iyo myaka yose umanuka uduga naragerageza ngaho aho rero naragerageza kugira ngo abavyeyi sindabakonsome kuko ntibabone iyo bariko biraja cane sindabakonsome mugabo nkavuga ati nibampaye déplacement yo kwishuri menye uko bamwe nzohajya irege nkagera n'amaguru ayandi nkayabika kugira ngo nzoduge kuri tere mugabo ikintu bansupportinga ko vraiment kwishuri hama no kunyankuraja kuvyo ndiko ndakora bakanyereka baragufasha mugabo déplacement na sinigera shambaza ati urese déplacement nawe ego nana yafise ati ego kugira abone yuko ndi uri kurakora nawe ufite okay wavuze ko umwana w'umuherereze mu bana bangahe muvukana n'abahungu bangahe abakobwa bangahe tuvugana n'abahungu indwi ndi mukobwa umwe ugira umunani wewe no kuvuga yuko wakuranye n'abana indwi b'abahungu gukurana n'abana b'abahungu bimeze gute biraryoshe kintu bigera wumva ni bya iyo ufise umwana w'umukobwa w'umugenzi wawe kuko urumva hari ibintu akubwira mama wawe petete ashobora kukubwira nka mukuru wawe hariho kuba mukopine ari abantu musanga mufitaniye ubugenzi muvukana wowe ntiwigeze wumva uri kuko abahungu n'abahungu nyene baguma biruka surtout ruguru ntimuba muri proche cyane ngo mugume mufatafatana biruka baragusiga bagenda mu vyabo surtout wowe ko wari umuherereze byari bimeze gute donc urumva ko twitwara abana benshi mugabo jewe narakunda
barankunda barampa narakunda barampa utuntu twiza barangiye utuntu tw'udusurprise hama mama kenshi niwe twaragumana mama hama yakuronsa ko agusasaye cyane umwana w'umunani ikindi muri ico gihe je sinasohoka nasohoka ngiye nko kw'ishure nce gukina basket hama bakuru banje barakora ibikorwa vyo muhira ikintu cyacu waguma wicaye nyene oya nyiri muto nyene naricara oya twarakora oya hari abana usanga babafyinisha barakunda kuvuga ngo umwana w'umuherezi baramufyinisha ugasanga nyene ni umwana yicaye ngaho nyene atakintu na kimwe turumva ko ari agakobwa wari ijisho rimwe gakobwa kamwe ikintu camotivye muri ivyo vyose nakora mama ntiyamfyinisha mama dukubije dukubite twese yabakubitira hamwe mwese ntavyo kuvuga ngo uri umukobwa mama yaratwigisha gukora umwe wese yaba afise ico akora nimba mu gatondo vacances abakozi bageze baca birukana tugaca tugenda tugakora hama ikindi twebwe twari dufise education nimba umwe wese yaba afise ikintu akora nimba uja kuraba inka nimba uja kwahirira inyana kuragira inyana umwe wese nimba ari guteka yaba ari jewe maze gukura yaba ari je nteka nta wundi muntu yateka hama ikindi twarabaho mama yakunda kutuganiriza turi kumwe ayatwereka urukundo atwereka urukundo hama babahungu bakatukisanzura tukaganira nta manke yo kubona hari wundi mukobwa nagira hama kw'ishure tugiye kw'ishure barantora kw'ishure hama bakangarukana bakarwadiza goje bakangwanira unyivye stilo ewana bakaja kwitwara mukuru wanje ndacagira kwa mukuru wanje hama vraiment twakuze turi proche cyane sinigeze ngira abaki y'umukobwa nagomba numenga mama zovyara undi mukobwa mugabo byarangiye bipfuye atawaronse yego kore cyane sinzi ko urangiza utanga ubutumwa nko ku muntu yumvirije kino kiganiro mu jeune fille umuntu canke umu jeune femme ahari hose peut-être aho utarashika urashaka kuba kino kiganiro kizogwa ku muntu ari mu ishiramwe giwanyu gira ico mubwiye hanyuma ushobore no kugira message wotanga ku muntu aravye kino kiganiro wowe ashobora no kuba aronka n'amahera arenzayo ariko ugasanga ntaca aronka ariko arakora icambere nuko no encourage les filles ndetse s'abakobwa gusa donc cyane abakobwa n'abakenyezi mugabo n'abandi bose bashobora kuba bafise ivyo bashaka gukora babikore kugira ngo bashobore kwiteza imbere hariyo ikintu twebwe kenshi kigorana cyane ugwaruka kuba bafise nta muntu adafise projet ashobora gukora hariyo amaprojet bafise muri bo mugabo akavuga ati dans 5 ans il y a des projets mfise ndiko ndandika nshaka kuzokora ariko gira nyarusa gira vuba urondere urabe kwico kintu gishobora gukunda donc uje kuri tele nturindire aba partenaire iki gira kantu gatoya urabe ico kintu ko gishoboka kuko gatoya kazana kinini aho kugira ushaka kwa approcher mu partenaire wawe ashobora kuzobona waragize base hama nawe akazirako rero ikintu je no batera intege nuko twese twakora amaboko mu mpuzu tugakora kugira ngo dushobore kwiteza imbere ntitugume dusagereza amayinite amatelefone yapfuye ukamenya ko ukeneye ekara canke nivyo novuga bigezweho we biragutunze mugabo bien sûr birantunze kuko none we nawe waciye uja muri iryo shirahamwe nawe watangiye gukotiza mu bandi canke wahavuye urafise ibitungwa vy'iwawe n'iki vy'iwawe muri ico sinakotijemwo mugabo nanje ivyo mba ndiko ndabigisha nuko mba natanguye nkagira ese kuri jewe eske ivyo bintu birakunda hama nanje nkashobora gutanga projet abandi nawe atavuga ngo afise ibitungwa ngo bingaje ngo atawuharura ivyitungwa ziwe we nawe ufise intungwa zingahe nta mugamba avuga ibitungwa tu na mugamba avuga ibitungwa tunze Jeanette noshaka kuvuga kuri kamera oya nitahura okay none yumvira ko avuga amatungo yiwe barabivuga na kimwe oya utubwiye ko atana kimwe utunze no kugira ngo n'abantu bumve yuko ivyo wigisha abandi nawe hari ico byakuma mugabo basi urafise intungwa nawe urafise intungwa ndafise inkwavu donc sinungwa ni mene intungwa impene erega igitungwa ni guhera ku nka ariko bindi bavyitse intungwa ndafise inkwavu ndafise impene ingurube twese ndadufise kweli
no kuvuga we kirapanze we gipanze neza uri nyene uravyumva ubu nta nakandi kazi woja gukorera kuko urumvura biragutunze kamemba ku kwezi 200 en plus oya nico ko naho yabariye miriye oya kubera ko urazi igituma ari impamvu donc nkora ibintu byinshi ku mwanya muto hama ikindi sinoba nkishobora kuvuga ati nge nicara ahantu nkora akazi ko mu biro donc natanguje ibintu noba ndabitaye numva noba ndabitaye numva ngiye mu kazi nyene hama ngiye mu kazi mba ndi mu kazi nje ngiye mu kintu mba ndiyo wese. Okay, birumvikana. Claudine, turagushimiye wakoze kutubwira iyo wavuye, kutubwira aho mugeze, kutubwira ingene ivyiyumviro vyaje. Novuga yuko jewe no gutera intege ku byo uri kurakora, hanyuma nizera neza yuko n'abantu bose iyo dufashe ikiganiro tugatumira umuntu, ntidutumira umuntu wari we wese nuko tubona yuko hari ikintu ashobora kuza gusangiza abantu, nuko tubona yuko hari ico aba yarakoze. Uyu munsi yaba ataco yakoze simba ntitwa twicaranye ngaho kugira dushobore kuvugana. Hama nawe nibo waravye kino kiganiro ukanidushika ya message, espère yuko hari ikintu wakuyemwo muri kino kiganiro. Utatasha uko wumvise ko utarindira. Hari umuntu agomba avuga ngo reka ndindire ngo bizoca ngo cyangwa abandi bariko barahomba cyangwa biki nibi, ariko Claudine kubwiwe avuga ati tera intambwe, ibindi wigire kuri terrain base. Twe nawe nyene yigiye kuri terrain, ibindi ngira ngo bizoza. Rero turabashimira soro rikwiriyo riroye wi mugabo wose nubwo bwoba hari igihe n'umuntu ashobora kubika ayo mahera muga akavuga ati no yatira mu bintu ivyo mpombana, ugasanga ariko aravuga ati reka ndavyikumizeko, cyangwa ugasanga ariko arajya nabi, wowe uraronka n'amahera arenze. Ariko umve ko hari abapfasoni bahereye ku mahera 500, ubu bafise inkwavu, bafise impene, bafise ingurube, babayeho neza batari bafise, kuko nibaza yuko si ikintu coroshe umuntu atazi ibintu vya ruguru. Kuronka amahera 500 si ikintu gicoroshe, arashobora no kumana n'indwi 2 canke 3 tayaronse canke n'ukwezi kose kugahera. Ariko pour le moment nizera neza ko bashobora kuyaronka. Ndisi yuko igihe atubwira ko 23000 bashoboye kuronka 23000 à la fin de l'année, nibaza yuko bari bishimye cyane gose, kuko n'amahera menshi kuri bo ndabizi. Umuntu umwirimizi wa ruguru n'ukuri abafise amikoro make, ayo mahera arashobora no kumana n'imyaka 2 atayabonye. Rero iyo bivuye mu maboko yiwe biba bimeze neza gose. Claudine, ndagushimiye cyane kuba wadusangije inkuru yawe, hanyuma ko haje cyane. Nizera neza yuko undi munsi tuzoshobora kuronka ingero dushika kuri terrain tukumviriza intahe zabo muri ko murakorana. Murakoze cyane. Nanje ndabashimiye ko mwantumiye. Mushishikare gutumira urundi gwaruka rushoboye gutanga ivyumviro vyabo kugira ngo ijwi ryabo rishoboye kugera kure. Hama turazi yuko mukora ibikorwa vyiza cyane kugira ngo mutaryamye mudasinziriye, kugira ngo abarundi n'abarundi kazi bashobora kumva imigambi iri hirya no hino kugira ibashikire. Abakoresha internet nabo bamenye mbege iyo internet dushaka kuyikoresha gute, mbege ibyo turiko turaraba biri très important quoi. Hama navyo bikashobora kuba motiva kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Murakoze cyane, Imana irayezagire. Amen. Nuko ukaba ari ryambere uravye BITV, ugire subscribe, ugire share, ugire urungike uterera ivyiyumviro mu rupfasoni rwinshi. Turifuza yuko mutwishura mu rupfasoni rwinshi, mukaduha ivyiyumviro vyanyu canke mukatubwira namwe niba hari ibindi bintu muba muriko murakora vyoshobora gutuma tubatumira canke tuza kubagendera kugira ngo dushobora gukorana. Nuko umugambi Imana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu.